Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Digne Karondo. Ndabaye mwiyo nshuti na mwakunzi ba Radio RPA ijuje abanyagihugu kaje mu makuru kuno gatanu genekeje ya 2023 Kigarama umwaka wa 2025 mbere kunzo nkuru ziyagize impunzi bakongomane zirenga 1095 nizo zimaze guharurwa ko zahungiye mu Burundi zihunga umutekano muke urangwa mu seruko igihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Izo mpunzi zikaba ziri mu ngorane zitandukanye aho mujanye n'amagara y'abantu kugeza kwa 2023 Kigarama hamaze kwibonekeza abarenga 70 banduye ikiza ca kolera. Nta muco uraboneka ku miliyari zirenga 140 leta yahaye ikigo Anagesa zakoresheje mu mwaka uheze. Ivyo byashikirije n'umushikiranganje w'igiga ca leta aho yari imbere y'abashinga amateka araciye iminsi 2 muraza kuvyumva. Nayo mu makuru yaranze uno mwaka uno munsi tuza kubashikiriza ivyaranze igisata c'ubutungane aho yaba bafungirwa ubusa yaba bahejeje igihano cabo ntibarekugwe babandanije kwiyongera. Nariko nca ku masonga mukanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhaye no makuru mu gisata c'impunzi aho impunzi z'abakongomani zishika 1946 na 41 aribo bamaze kumenyekana ko binjiye mu Burundi bahunze umutekano muke urangwa mu seruko bwa Kongo y'intwaro rusangi. Hihwejwe uburyo izo mpunzi zibayemwo inyabutatu zigizwe n'ikigo kijeje gutanga inyishu zihuse Call Burundi ishirahamwe ryo gukingira impunzi HCR na leta y'u Burundi babona ko hakeneye gutororokanywa imfashanyo yihuse kugira abane ku buryo bwo kwandika no gufasha izo mpunzi aho zishikira. Inkuru twateguriwe na Innocent Valente sigira nkabo. Nkuko bitangazwa n'ikigo kijeje gutanga inyishu zihuse Call Burundi kibifashijwemwo na HCR na leta y'u Burundi abakongomani bagera ku 96 na 41 barinjiye mu Burundi bahunga ingwano zibera muri Kivu y'Amajepfo ya Republika ya Demokrasi ya Kongo kuva ku igenekerezo rya 5 Kigarama gushika ku igenekerezo rya 2023 Kigarama 2025. Nkuko bibandanya bishikirizwa niyo nyabutatu izo mpunzi zose z'abakongomani zinjiriye mu duce dutandukanye two muri komine Rumonge, zone Gatumba na Buganda aho dusanga abagore, abana n'abagabo bagera ku 89 n'amajana aribo binjiye mu Burundi kubera izo mvururu. Abarundi nabo bagera ku 62 n'amajana baratashe mu gihugu c'amavukiro bavuye muri Kongo, mu gihe abinjira mu Burundi bose bakirirwa mu bibanza vy'ifata kibanza indwi bitandukanye: Kansega, Gatumba, Cishemere, Makombe, Vugizo, Rumonge na Magara. Aho bashikira hose nta mfashanyo ikwiye baronka kuko n'abari bajejwe kubakira basa n'abarengewe kubera ubwinshi bw'abantu. Inyabutatu igizwe n'ikigo kijeje gutanga inyishu zihuse Call Burundi, ishirahamwe ryo gukingira impunzi ku isi HCR na leta y'u Burundi imenyesha ko ibintu vyifashe nabi mu mpunzi z'abakongomani bari mu Burundi. Ariyo mpamvu hakenewe gutororokanya imfashanyo yihuse kugira haboneke uburyo bukwiye bwo kwakira no gufasha izo mpunzi. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho igiti gice bandirikiza c'indwara ya kolera mu bibanza vy'ifata kibanza vyegeranije impunzi z'abanyekongo mu Burundi kiguma ciyongera biturutse ku isuku rike n'ikena ry'amazi meza muri ivyo bibanza. Hari bashasha barenga 70 banduye iyo ndwara nkuko biri mu cegeranyo cyo kuri 2023 Kigarama c'ikigo KUSP gikurikirana indwara zandagata mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Nadege Irakoze aratubwira ibiri muri ico cegeranyo. Mu bantu 104 banduye ikiza c'indwara ya kolera bariko bavurirwa mu turere tw'ubuvuzi dushika indwi kuri uyu wa 2023 Kigarama. Abashika 77 ni impunzi z'abanyekongo bari mu bibanza bitandukanye vy'imfata kibanza nkuko vyanditswe mu cegeranyo c'ikigo KUSP kijejwe gukurikirana indwara zirandagata mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Muri izo mpunzi z'abanyekongo 77 banduye ico kiza, 35 nabari mu kibanza kiri ku mutumba Busuma muri zone Bweru bakaba bariko bavurirwa mu kigo cagenewe kwakira abagwayi bakorera cyo muri komine Ruyigi.
abandi 22 bari mu kibanza c'ahitwa Kanyinkoko muri zone Rumonge bariko bavurirwa mu kigo co mu Rumonge. Abashika 14 nabo bo mu kibanza cegeranijwemwo impunzi z'abanyekongo kiri mu Gatumba, 3 muri bo bariko bavurirwa mu kigo kiri mu Rubirizi, abandi 11 bari mu bitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore. Izindi mpunzi 6 z'abanyekongo bari Kansega muri zone Ndava komine Bukinanyana bariko bavurirwa mu kigo cakira abandu iyo ndwara kiri mu Rugombo. Muri ico cegeranyo ikigo kuspe cerekana ko nubu mu turere tubangamiwe n'ikiza ca korera abanyagihugu hamwe n'impunzi z'abanyekongo bagihanzwe n'isuku rike rituruka hanini ku bukene budasanzwe bw'amazi meza hamwe n'ubukene bw'utuzu twa sugumwe dukwije ibisabwa. Ikigo kuspe kibandanya gusaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka ikegeranya uburyo bukwiye kugira ironse abanyagihugu bose amazi meza, abanyagihugu bakigishwa neza uko bakwiye kwirinda kwandura ico kiza, abanduye korera nabo bakaronswa ubufasha bukwiye mu kuvugwa n'izindi ndwara bagwaye, bakanaronswa n'ibifungurwa. Nadej Irakoze arakenuye. Abarundi bakwiriye kumenya ko atabayobozi bafise bo kubitaho canke ubatunganiriza ingorane barimwo. Ivyo bishikirizwa n'umugambwe MSD. Inyuma yaho hasubiye kwibonekeza uwundi mupolisi w'igihugu yarashe umunyagihugu ku kuguru muri komine Makamba intara ya Burunga. Kubwa Epitasi Shimirimana avugira uwo mugambwe kugira iyo ngendo y'igipolisi yo kuguma barasa abanyagihugu ihere burundu. Abanyagihugu bategerezwa kurandurana n'imizi ubutegetsi bari uyu munsi kuko butabitayeho. Tumukurikire. Icyambere cyokorwa nuko abarundi bamenya ko babayeho nk'imfubyi batagira abategetsi bashobora kubatunganiriza ivyabo, hanyuma bagafatana mu nda bakabanza komora no kurandurana n'imizi y'indwara ya senderesede itariko irakora ku neza yabo, hanyuma bakarondera abategetsi bashobora gutunganya igihugu cyabo bashobora no gusubiramwo izi nzego z'umutekano cyane cyane z'igipolisi zisigaye zikorera ku mategeko y'umugambwe senderesede. Hanyuma icyo tuhanura abo bapolisi nabo bariko barabikora bitwaje ko bashigikiwe n'umugambwe senderesede, bitwaje ko bahabwa amategeko na bamwe mu bategetsi b'umugambwe senderesede, ntibamenye ko umwe bazovyishura bitebe bitebuke, hazokwita habeho ubutungane butegerezwa kuzokurikirana umuntu wese ku gatwe kiwe. Ntibaze ngaho rero ngo bashire agati mu ryinyo bibaze ngo ibyo bariko barakora bizogenda gutyo, ntibizokwijana umunsi umwe. Turabizi ko hazobaho ubutungane, bwaba ubutungane mpuzamakungu canke ubutungane abarundi bazoshiraho nihaboneka inzego zitwara igihugu, abategetsi batwara igihugu bitwararika ineza y'abanyagihugu. Nayo kubibaza ko mu gihe abapolisi bokwa inkoho vyogabanya mabi abapolisi bakora harimo kurasa abanyagihugu, ngo navyo nyene ntaco vyohindura mu gihe ico gipolisi kitaramenya akazi kaco n'ico kijejwe. Dusubiye dutege yompi Epitasi Shibirimana. Ivyo ntaco bihindura kubera biri muri programa y'umugambwe senderesede, biri muri ya ngorane yo kubura abategetsi batunganya canke batunganya inzego z'igihugu, batunganya canke batanga orientation ingene igihugu gishobora gutwarwa, kuko kubaka izo nkoho ntibizotuma bareka gukora ayo maba, ahubwo hakenewe intunganyo nziza, umupolisi akamenya aho aba afite ico kigwanizi ingene ashobora kubikoresha n'aho arekuriwe kubikoresha. Ivyo rero navyo atari programa ya leta yoba ihari yitwararika ineza y'abanyagihugu ngo isireho inyigisho zo kwigisha aba bapolisi batazi akarangamutima kabo ko gucungera abanyagihugu, ngo haboneke gukarihiriza ubwenge izi nzego zirimo urwego rw'igipolisi kubaka ingoho ntacyo byohindura. Tubona ko rero igikenewe ubwa mbere nk'uko nariko ndabikubwiye ni uko haboneka abategetsi bafite programa nziza yo gutunganiriza abanyagihugu, harimo no kwigisha izo nzego z'umutekano na cane cane urwego rw'igipolisi rukamenya akazi kabo n'ico bajejwe. Tumire amate gato tuce tundaniza n'amakuru yacu mu gisata c'intwari ibereye.
umushikiranganji w'ikigega ca leta amenyesha yuko hariho igifungu mu bikorwa vy'ikigo kijeje kwegeranya umwimbu w'ibigori anagesa be n'itunganywa ry'amafaranga ico kigo gihabwa. Arendi Kumana yabishikije kuri 24 Kigarama mu gihe umutumire mu nama nshingamateka asigura integuro y'itegeko risubiramwo amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2025 ushira 2026 aho bamwe mu mashingamateka basavye ko ikigo anagesa cohabwa ubundi buryo. Uwo mushikiranganje kabashikirije kandi ko hariho amafaranga agera ku miliyari 145 leta yahaye ikigo anagesa mu mwaka uheze ariko gushika uyu munsi batararonswa icegeranyo c'ingene yakoreshejwe. Kurikira umushikiranganje Arendi Kumana ajeje ikigega ca leta. Kuri bijiri kwirahera twaragize inama nari muri best Premier Ministre wa Finance, Ministre wa Agriculture de l'époque, Ministre wa Commerce de l'époque. Yatubwiye ati nimunyereke amafaranga y'umwaka uheze 145 miliyari twabahaye muri anagesa. Ingene mwayagarukanye amafaranga cyenda yabahamu yakoresha. Kuko mari muvuze ko tubaha tranche imwe. C'était 145 miliyari. Ibigori byaguze ico gihe yari 71000 tonnes. Kuri 1700 ubwije 1771 tonnes uraza gutora mu 100 miliyari n'ayandi ucishiyamo transport n'ibiki byose. Ico gihe bagize raporo barayizana niyo twace dukorera ko turi muri base turerekana amalakini ari mu atagira kwangana n'ibintu byakozwe amafaranga atagize gushika no munsi anagesa na SIAP kubera ko no munsi inspection générale de l'état iri kudabakurikirana. C'était à partir yo raporo twagize ni ingorane zatanguye bazanye raporo bavuga ko ibigori biri mu mastoki hose bihari. Son excellence bari muhaya cyandika ko ni mu analyse turagira analyse turaheza turamuhereka amamanke marimo acavuga ati nimungende mutembere murabe ayo mastoki yose ibyo bigori ko mubibona. Twarazigendeye zose turi kumwe nabo muri primature vice présidence bose le rapport turayiproduce biranditse neza aha twasanze ibigori bingana kunyene kuno byavuyemo bavuga ati inspection générale cyubwira amatohoza kuri ibyo bintu niko byatanguye ikirakogwa ndibuka dutanguye kampanye batubwiye ngo twitangure twitegure ubu twarasiyapa yavuze ati mubwire bareke kutwiruka inyuma kuko iyi kampanye izogenda nabi. Ico gihe bavuga yuko bafite la production ya 150,000 tonnes de maïs ngo niyo biteze twari muri finance ico gihe bakavuga ko bakeneye plus de 200 miliyari mugaba hari inshici yanditse neza yuko ata amafaranga yanga zosohoka de 145 miliyari za mbere zitaraja ku meza nayo bazanye tujye gusaba raporo ngo mu stoke ngo hari ibingana gutya niho abashinga amateka bari muri legislative heze baci bagira tour barazunguruka barabizi barabona ibigori ngene bimeze ubu bavuga ko bafite muri raporo kuri campagne heze 28000 tonnes mugabo tugiye kuraba raporo niyo bigori nabihaye. Umushikiranganje Arendi Kumana yamenyesheje kandi yuko ikigo anagesa hamwe na SIAP ifatwa nk'umukomisiyoneri wa anagesa basinyishije umushikiranganje mu byajeje hari mu burimyi amafaranga ngari miliyari 11 zo kugura imifuko 1800 y'ifumbire hadakurikijwe amategeko. N'ubu nyene kurikira umushikiranganje Arendi Kumana ajeje ikigega ca leta. Ukeneye raporo naze tuyimuhe A a Z n'abantu barishwe n'amaliste dufise tuzoya ko tujye kuyakoresha mudo numva ndushobora gufata iyo decision ngo tubikore kizaza ko sore cyangwa kabizi mugaye ngo twatanze nuko anagesa na kanu kari ngaha kindi kintu cyitwa SIAP tenda kivuga singa giti ico kintu cyitwa SIAP rero gifite autonomie de gestion ku kilo en plus yuko twarishe abakozi bari ku mastoke ku kilo barafite amafaranga batwara ku kilo ngo ya prestation de service kandi twabahembeye abakozi konsidahari nahamagara umushikiranganje mu Musa pire encore barindiye umushikiranganje wa agriculture twaciyenga hando 6 zo ku 8 niyo twajanga ku prestation le même jour bamusinyishije contrat kugura imifuko 800,000 sac idakurikije amategeko pour 11 miliyari ni cyari kibuta cyo kuza gusinya contrat ya 11 miliyari uno musi muzokumva ngo bari n'imifuko ngo yaraje ngo niko yariho marabonye contrat ya 11 miliyari amafaranga avuye muri leta umushikiranganje wa finance adasinya ka contrat iyo byose byo twiza kuba turavugana allocation y'iki c'était une bonne idée mugabo tuyahande nicyo kibazo gihari. Ivyo umushikiranganje Arendi Kumana abishikije nyuma yaho mu makuru RPA yakoze ajanye n'ubunyonyezi bukorerwa mu kigo anagesa yari yerekanye ko ari igihengere c'imiliyaridi zirenga 10. Umushikiranganje w'ubudandaji w'ico gihe Marie Chantal Njimbere yananiwe gusigurira abashinga amateka igihe yari yatumwe ko ngasigura igituma bakireka ibigori ngo vyinjire mu gihugu kandi leta ivuga ko byuzuye mu bubiko ikindi biriko biraborerayo anagesa ikaguma ihabwa miliyaridi amajana mu gihe nayo yahawe itigeze iyasubiza. Mu bijanye n'imibano naho ingaruka mbi kubera uzuba rwononye ibiterwa bimwe bimwe ngo ni nyinshi ku banyagihugu na cyane cyane abarimyi. Umuhinga mu vy'indimo Engineer Muhimpundu asaba leta kuzirabwira abanyagihugu ikirangamisi cyo guteragira. Uwo muhinga kandi asaba abanyagihugu kwiga kuza barabika amazi y'imvura ivyo ngo byotuma bagwanya inzara iterwa n'uruzuba rwatse rukonona ibiterwa. Urwo ruzuba ruzotuma haba inzara nyinshi mu bantu
hazoba n'indwara zijyanye no gufungura nabi mbere n'impfu zigwire kubera ubwo bukene bw'ibifungurwa. Umuti none bwo kwifata gute? Burya habaye uruzuba rwinshi cyangwa imvura nyinshi kenshi bibaza abarimyi ariko na leta irashikirwa. Reka turabe ubwa mbere leta yofasha kumenyesha abarimyi ikirangamisi cizwe neza co kurima, ico bita mu Gifaransa calendrier cultural, kubera ko abarimyi benshi bo ngaho iwacu habo bavyirengagiza, abatera imbere canke bagatera inyuma. Kubatera imbere uhasanga juste imvura ikigwa, haje imvura ikigwa bagaca batera itarashikana hasi. Sivyo hari ikirangamisi abahinga bo mu burimyi barabatanga, bararindira imvura ikabanza igashikana hasi. Ico kingo rero batanze kirazira kandi kukirengana. Bavuga bati nka rokenzi nka 13-15 zo kwicumi ntaboneza gutera, mugabo hariho abatera. Kuvuga rero dutera imbere cyangwa dutera inyuma y'ikirangamisi cyatanzwe. Hanyuma hariho guhimiriza ubuhinga bwo kubika amazi cyane y'imvura, bakashira mu bintu biyabika hanyuma bakazoyakoresha mu kuvomera indimo. Amakuru yaranze uyu mwaka mu gisata c'ubutungane. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu gisata c'ubutungane waranzwe n'imanza zaciriwe ubumenyeshamakuru Sandra Muhoza, muganga Christophe Sahabo n'abandi imanza zagiye ziragaragaramwo agahotoro na politike. Muri uyu mwaka nyene kandi umushikiriza manza mukuru wa Republika yarabogojwe agira akasubirizwa co kimwe n'abashikiriza manza ba Republika batandukanye bakuwe kubera amakosa. Ikindi cyaranze uyu mwaka ni kibazo cafungiwe ubusa n'abahejeje ibihano, abejeje ndetse n'abahawe ikigongo c'umukuru w'igihugu ariko bakaba bakiri mu buroko. Ho gutorerwa inyishu carabandanije. Ivyaranze igisata c'ubutungane muri uyu mwaka tubishikirizwa na Clovis niyo nzima. Kwigenekerezo rya 12 ndamukiza umumenyesha makuru akorera ikinyamakuru La Nova Sandra Muhoza niho yagarikwa mu gisagara ca Ngozi, hari nyuma y'ukwandika ubutumwa muri groupe WhatsApp, inyuma y'ukubona ka video kubijanye n'itangwa ry'imipanga kugwaruka mu mwaka w'1996. Kwigenekerezo rya 16 Kigarama mu 2024 yakiriwe urubanza na sentare nkuru ya Mukaza, aho yamuciriye gufungwa amezi 21 harimwo 18 kucaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse na 3 kucaha cyo gukwiragiza inyigisho z'urwanko rufatiye ku macakubiri y'ubwoko. Nyuma yo kunguruza urubanza, sentare isubiramwo imanza ya Mukaza yavyihweje kwigenekerezo ya 13 Ruheshi mu mwaka wa 2025 yaciye imenyesha ko atabasha ifise bwo gucuga urubanza kuko rwategerezwa gucirwa aho Sandra Muhoza asanzwe aba mu ntara ya Ngozi. Ariko naho sentare yari hejeye gushinga iyo ngingo, Sandra Muhoza yarabandanije gufungwa aho yamaze amezi atari make, aho yarari mu mpimba imbere kungururizwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Kwigenekerezo ya 19 Kigarama mu mwaka wa 2025 niho umumenyesha makuru Sandra Muhoza yaburanishwa na sentare nkuru ya Ngozi. Urubanza rwaburanishijwe mu idonido, aha umushikiriza manza yamusabiye gufungwa imyaka 12 ku byaha byo kugomba guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza inyigisho z'urwanko rufatiye ku macakubiri. Urubanza ruraheza rushirwa mu mwiherero, aho bitegekanijwe ko ruzosomwa inyuma y'ukwezi uherewe ku munsi rwashiriwe mu mwiherero. Muri uyu mwaka nyene niho urubanza rwa muganga Christophe Sahabo rwasomwa. Kwigenekerezo rya 16 Nyakanga sentare isubiramwo imanza ya Muha yashimangiye urubanza muganga Sahabo yari yaciriwe rwo gufungwa imyaka 20 yagizwa gukoresha impapuro mpimbano, gutunganya nabi ibitaro no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Urubanza yaciriwe na sentare nkuru ya Muha. Izi manza zose zikaba zageze avuga ko byinshi aho abana bariya bazibonamwo imvo za politike. Ahandi two kwibagira muganga Patrick Bitangineza avundiye mu mpimba inyuma y'ukwezwa inshuro zibiri na sentare ya Mukaza
ku nshuro ya mbere hamwe na sentare isubiramwo imanza ya Mukaza ku nshuro ya kabiri. Yari yafashwe kw'igenekerezo rya 19 ntwarante mu mwaka w'2024. Yafashwe n'abakozi b'iperereza aho bamumaranye iminsi 4 baraheza bamurungika mu mpimba. Yagirijwe gukwiragiza inyigisho z'urwanko rufatiye ku macakubiri, guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu kubera iciyumviro yashikirije kubijanye n'izugwa ry'amagufa y'abapfuye atawuhinga babifitiye biriko bikorwa n'umugwi CVR. Ifungwa ryiwe rikaba ari kamwe mu burorero bw'abafunzwe ku Gikenye. Hambavu yiwe amashirahamwe atandukanye ntayengeshanya kwerekana abafunzwe bararonse ikigongo c'umukuru w'igihugu, abandi barahejeje igifungo cabo, mu gihe abandi bakivundiye mu mahebohero atandukanye kandi ubutungane bwarabejeje. Muri uyu mwaka umushikiranganje w'ubutungane yabogoje umushikirizamanza mukuru wa Republika Leonard Manirakiza aho yabogojwe kw'igenekerezo rya 25 Munyonyo mu 2025 ari mu rugendo rw'akazi i Geneve mu Busuwisi. Ashitse mu Burundi yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza inyuma yo gusanga mu biro vyiwe hari inzahabu, amenyo y'inzovu ndetse n'amahera menshi cyane. Uwo mushikiriza manza yaciye asubirizwa na Rose Korerimana umunsi nyene uwo yasubiriye yakuriweko. Hambavu y'uwo mushikiriza manza hari n'abandi bashikiriza manza ba Republika bagiye barahagarikwa mu mabanga kubera amakosa y'akazi. Aha twovuga Niyonzima Patrice, mushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bujumbura, yakuwe kw'igenekerezo rya 14 Gitogoto inyuma yo gufunga uwagizwa kwiba amazi ya Regideso hakoreshejwe igikenye kuko atigeze amusaba kwitaba ubutungane ngo yanke canke ngo iyo ngingo ayicishe kwa mutwara. Uwundi yakuwe muri ubwo buryo ni ndiho kubwayo Jean Marie, mushikiriza manza wa Republika muri Muha. Yakuwe inyuma yo guhagarika umurundi afise ubwene gihugu bwo muri Amerika amwagiriza kugira abagore benshi hafatiwe ku mpapuro zitari z'ukuri, buryo amutera gusinya icegeranyo cuko atongera kuja ku nzu yiwe iri muri Gasekebuye canke ngo aca twagwa mu mpimbo butarariye, kandi ko acaja gufata indege imusubiza iwe mu gihugu ca Amerika, kandi akiyemeza ko atazongera guhonyoza ukuguru mu Burundi. Hambavu y'aba babiri bahagaritse kubwa amakosa bagirizwa, umushikiriza manza wa Republika mu Kirundo, umukuru wa sentare nkuru ya Bubanza hamwe n'umukuru wa sentare icimanza z'akazi nabo nyene barasubirijwe vy'agateganyo. Mugenzi wacu Clovis Niyonzima arakenuye. Nino ngaha dushe dusozera amakuru yo kuri uno 2026 Kigarama umwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwariko murayumviriza, abayegeranije hamwe n'abatumye mvuga mu kanyumva nabo nyene ndabashimiye. Dinye Karondo nari kuri micro, ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana naho ubutaha.